Yes, nkuko rero mwamaze kubibona iyi ni Peace International TV muri kumwe na Moses Angelo. Turabaramukije cyane bakunzi bacu aho muherereye hose hirya no hino kwisi. Turabakunda cyane tunabashimira ukuntu mubandanya mutwitwararika mukagira subscribe, mukagira like, mukagira share ku biganiro byacu byiza. Ubwo tubazanira impano z'urwaruka rutandukanye muri entertainment ndetse no mu tugenegene no mu bindi bintu byose byiza kandi bishobora kuduza umuntu nk'urwaruka. Yes, rero nkuko mubibona turi kumwe n'umwigeme mwiza imbere ya kamera zanyu ya screen yanyu. Urabona yuko ariko arakora utuntu twiza, utuntu mu nyuzi, turabona ko afise n'urushinge, ariko rero ntituzi ivyo akoramo ivyari byo. Reka rero mukanya turaza kumva byinshi atubikiye anatwiganire ivyo asanzwe akora. Reka ntangure ndamuramutsa ndamuhanikaze. Umeze gute uraho? Isawa ndashima kandi merci beaucoup. Ego. Kumbure rero kubatabazi amazina yanyu muri bande? Nitwa Chiza Anita. Chiza Anita. Izina Chiza twumva yuko ukurikira amahasa nivyo? Ego cyane. Baracyabaho none? Ego barahari. Rero turabona uriko urakora utuntu, ivyo uriko urakora twovuga yuko bavyita iki? Bon, utunda dukoramo ibintu byinshi, urunyuti ndarukoramo utuntu twinshi. Aha ndiko ndajisha ihereni, ariko kandi ndashobora gukoramo udutambara two kushariza ku meza, muri saro, ku madiva ndetse no ku bubati. Ndashobora kandi gukoramo udushapo tw'abana bakivuka canke shapo z'abantu bakuze ndetse na za shapo z'abatama zifuka izuba. Tutibagiye kandi ko nshobora gukoramo amashakoshi yabiyo gutwaramo telefone canke gutwaramo amakaye cyane cyane ku bana bakiri ku ishuri. Inyuzi kandi ndashobora kuzikoramo ibirato za ferme canke ibirato sous forme ya sandali. Uvuze yuko ushobora gukuramo n'amaherena uwo yatwerekana yaye ayo maze gukora? Amwe mu yo maze gukora harimo iri nkuko nariko ndavyerekana hana ariko ntangura. Iri rero ni ryaheze. Rero bivanye n'impuzu umukiriya yifuza kwambara arashobora kumbwira ibara rimuryohera hama nkaca ndamukoreramwo ihereni. Ayo ni namwe bambara ku matwi, ariko dusanzwe tuzi yuko hariho amaherena y'ubwoko butandukanye. Ayo nayo bambara ku matwi afise ikiringo kingana gute? Ego nayo bambara ku matwi hama afise ikiringo kinini cyane kubera yuko kacafuye urashobora kurimesura hamukanikira. Wanavuze kandi yuko ukora ibirato biri ferme bikozwe mu nyuzi. Ubwo nk'iyi imvura iguye bigenda gute? Bo imvura iguye birajoba hamukamesura nkuko dusanzwe tumenyereye. Ashobora kugura ikirato ugasanga gifise tisi y'impuzu, ashobora kuyikimesura hamukanikira ubuzima bukabandanya. Ego. Wavuze yuko kandi ukora n'ibindi bintu bitandukanye, bitambara byo ku meza. Mbega iyo uri kurabikora ubikora wenyene cyane? Ego cyane, kenshi nkunze kubikora je nyene kubera yuko si benshi barumva babaye bumva bokora uyu mwuga kubera benshi babona kumengo no gufinata. Ego. Usanzwe ariko kazi konyene ukora canke hari n'ibindi bintu ukora mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe usanzwe ukora iki canke uri iki? Nsanzwe ndi umunyeshure kuri Université du Burundi campus Rohero, ariko kandi uretse nibi byo kujisha gukora ibintu bitandukanye mu nyuzi nsanzwe nsuka. Ndashira amameshe ku mitwe y'abakobwa canke abamama, abashira ko amameshe amadiva amarasta canke moromoro, tutibagiye kandi na amafodred canke amadred. Ariko kandi hari ivyo ntaramenya cyane, ndushiza kuguma niga amamodele mashasha. Uvuze ikintu cy'ingenzi yuko usanzwe uri umunyeshuri muri kaminuza kandi kaminuza y'igihugu y'u Burundi. Bigenda gute iyo uri kurakora kugira ngo ufate umwanya wo kuyiga, ufate n'umwanya wo kugira ngo ushobore gukora ibintu byawe? Bon, kubisanzwe umanya wo kwiga dusanzwe tuzi yuko abanyeshuri bo muri Université du Burundi kenshi batonda saa 2 amakuru abatanguye hama bagaheza 17h45 gutyo. Rero muri uwo mwanya iyo natashe
ndashobora gufata nk'ikiringo cy'isaha amasaha 2 nkakora nk'uduhereni muri 5 minutes mba mpejeje gukora pere yose rero ndashobora gufata uyu munsi reka nkore amahereni nkavyitunirako nkakora amahereni ku buryo mvuga ati vraiment mukiriya aje sinoburayo ndamuha hama ku kijanye no gusuka singira programme bivanye n'ingene mbona no shobora kuronka gataribre ndashobora kubaza nimba umukiriya yoshima ko twokorera ku mwanya kanaka mu gihe nkundiye cha tubikorerako hariho kandi n'abakiriya nshobora gusanga mu makatiye iyo baba ivyo nije mba nzi impamvu ngirizwa kuja kubarondera biramfasha kurushiriza kwibeshaho ndetse no kurushiriza kumenya uwo mwuga mu bisanzwe rero kuri bino bikorwa ukora waje muri kaminuza y'u Burundi usanzwe bizi canke wabimenyeye muri kaminuza y'u Burundi sinabimenyeye muri kaminuza kubera yuko ngiheze ishure nkibijanye no kujisha nkoresheje inyuzi igihe nari mpejeje ishure naravuze ati none nzokwibeshaho gute nzoronka gute utumega ntiriwe ndasaba abahungu hirya no hino bazi yuko abakobwa benshi usanga dufise ako kageso naciye mfata umwanzuro wuko noza ndajisha udushakoshi rero hari igitega barakunda cyane abanyeshure utwo dushakoshi nka turobeka nyene baratuntuma cyane rero utwo twarambeshaho cyumva rero yuko kujisha nari nsanzwe ndabizi ego novuga yuko ari nk'impano yanje kubera yuko ntaho navyize hama ku kijanye no gusuka naco nyene novuga ko ari impano kuko ntaho ndiko ndavyiga kandi ntaho navyize kubera yuko ndibuka umunsi mpeze ishure ari ryo rya mbere naragiye ndisukisha mbona bintwaye amahera menshi amahera y'amameshe no gushirisha kwa mameshe ndavuga ati none ko sanzwe nkunda ibi bintu byo gusuka ubwo nzoza ndaronka amahera yo kubikora yo kubikoresha yo kuvyishirishako ca ndavuga ati bo reka ndabe nzi ndagerageza nsubizayo utwavuyeyo ivyo bitaho tushe naza ndatwisubirizamwo tukanka kuguma mugabo ngumizako nagiye natahura rero yuko mu buzima nta kintu tutoshobora mu gihe twagumijeko tukamenyereza tukumirizako rero mu nyuma narahavuye nsanga nabishoboye ndakora igice kanaka gushika nko ngaha inyuma hakananira kubera kutahihamza ariko uko nateramenyereza ubu ndashobora kwisuka umutwe wose atangorane ukibaza ko ari umuntu yansutse wavuze yuko atana hamwe wigeze uvyiga ubwo umuntu nkiyo kwibaza yuko yavutse abizi kugira ngo avuge yuko atigeze avyiga canke nta na hamwe wigeze ubirabira canke kumbure ukavyigira nko kumbuga ngurukana bumenyi bon kungene vyifashe nk'akarero iyo ngiye kwisukisha ikintu ntazi kwisukira canke gusukira uwundi muntu canke ndakwisukisha ijya manipulation bagira uko kuntu baba bariko barabikora mu mutwe hari ukuntu ubwonko bwanje baba buriko burabifata rero cyasanga ego nuko vyifashe hama ikindi naco ndakunze kuraba akenshi iyo ngiye nko kuri Facebook konte yanje nayuguruje kubera uwo mwuga kuraba udutambara n'intozenye n'ibijanye n'imishatsi hairstyle rero kenshi ndaja kuraba ama model denca ndaba iyi model no yikora gute kugira ngo menye ngene no yikora ku mukiriya ntaze agenda aranyidogera ngo yanyigiyeko je ubwanje ndayiyigirako hama nka postinga mu gihe postinze nkabona barabishimye ca ndabaha karibu ca bumva ko bica binyorohera kubikora narijya mba navyikoreye ntariko ndibona ego uyu munsi reta ihamagarira urwaruka kugira ngo guhitunganiriza imigambi rushobore kwibeshaho rudateze amaboko leta canke batizigiye ubuzi bazoronka bamaze kuheza amashuri wanavuze kandi yuko uri mu mwaka wa kaminuza uri kuriga mbega uri kurabona niwaheza amashuri wewe mu gihe utazoba uraronka ako kazi uzoba uri kurakora iki nta kindi gikorwa mbona cyo gukora nzoca mbandanya nteza imbere uyu mwuga wanje ego nko muri kino gihe hariho abantu benshi basaba yuko no bigisha ibijanye no kujisha nkongera nkabigisha ivyo gusuka n'uyu mwanya tuvugana hariho wari karambwira yuko no mwigisha ariko arasaba ariko kubera umwanya w'ishure ntibinyorohera rero igihe nzoba nahereje ishure kazwara karyo kisanzuye ko kurishiza kubikora neza no kurondera abandi bantu kugira ngo dufashanye kubikora baba bonigisha ndetse nabo dukorana uno musi kandi baravuga yuko abantu urwaruka goje mu makoperative ubwo wowe nawe
hari ico ciyumviro urakigira kugira ngo ushobore kuba uri kumwe n'abandi mushobore gutera imbere muri kumwe? Ego ikijyanye n'amakoperative ni ciza cyane, ariko kubera uko kuntu mba ndabikorana n'ishure, urazi umunyeshuri akenera utuntu twinshi, simbona ko byokunda yuko njya mu makoperative kanaka nko muri kino gihe, kubera yuko bizonsaba umwanya, bizonsaba uburyo, kuko koperative ni kuziganya no kuguranana. Rero udufaranga nca ubu tuba rutuje kunsahiriza. Hari koperative zikora imigambi atari kuvuga ati n'amafaranga gusa ngo bakotiza? Ego hariho nk'akarorero noshima gukorera mu makoperative, usanga turi abantu bake mu ntango, byomfasha cyane kuko biragufasha kwitunira, eske uyu muntu ashoboye iki nanjye nshoboye iki, twofashanya gute. Mugihe mutanguye muri benshi, iyo koperative usanga bigoye cyane, hari abo usanga bari yimitse abandi. Rero noshima yuko twotangura turi nk'abantu batanu gusa. Rero hari abantu turiko turahana information mu iki gihe bashoboye ibintu nk'ibi, ugasanga mugabo hariho nk'akantu kabananira nko gukora ihereni biramunanira, mugo ugasanga nawe mu gukora ikirato ni wa mbere, ugasanga ashoboye gukora ibidede byo mwizosi, nanje ugasanga ntavyo nshoboye. Rero guca twungurana ubumenyi byo dufasha, hama nk'inyuma y'umwaka tukinjizamwe abandi. Yego. Tuzi yuko ubuzima bwo muri kaminuza butoroshe, kandi usanzwe ukora ivyo ku bwawe, hariho akarusho ubona? Rusho kubera yuko ndashobora kuba ndi mwishure nkaza mbona message ikoroke muri telefone, burya nashaka unsuke, urafise umwanya ubunyene, bivanye no kungene rero mbona kwishure kaba gapanze, ndashobora kumwemerera canke nkamuhakanira canke nkamusaba nimba yo mpiyindi rendez-vous. Rero biramfasha cyane, sishobora kubura utumega, sinshobora kubura nk'amafaranga ya bisi, rimwe na rimwe nyine urumva ndisumamwo bivuye mu no mwuga nyene. Ego intambamye rero woba uhura nazo nizihe? Intambamye ni nyinshi cyane, ntivyoroshe mu bisanzwe, kubera yuko ndi kwishure, ndabikora ndi kwishure, nta place mfise, nta kibanza mfise cyo gukoreramo ku buryo nshobora orienter umuntu tinaha. Turazi kandi yuko amasaro dobote usanga afise izina kanaka ku buryo umukiriya usanga vyamworoheye. Rero sinoshobora gutanga izina mu gihe nkiri kwishure, ndi mu ndaro y'ishure. Rero iyo ni intambamye ya mbere, iyo ndaro ubwayo isanzwe ari nto, sinshobora kuronka nk'abakiriya batatu ngo ndabakirire rimwe, ariko iyo abafise place vyokunze, kubera yuko na mukuru wanje dusanzwe tubikorana, umwe yo cyafata umukiriya umwe undi akakira uwundi, ariko kubera yuko place ari nto yitwakira umwe tukajya tumukoranira aho mu wundi akarindira. Iyo ni intambamye ya mbere. Intambamye ya kabiri, ibikoresho birazimvye cyane. Iyo abavyoshoboka nkaronka basi n'uwungurana vyonyoroheye cyane, kubera yuko nko mu bijanye no gusuka umuntu arakenera ibikoresho bita amababirisi, narabajije ibiciro nsanga biri muri 500,000 agapiece. Umva nticoroshe mu gihe ndi kwishure, nkico sinoshobora kucironsa. Umuntu arakenera kandi ibiyo umukiriya ashobora kwirabamwo, umuntu arakenera kandi ibisokozo, amavuta ajanye no bijanye no gusuka no gusokoza, tutibagiye n'utundi dukoresho twinshi dukora muri saro, amasabuni yo koga, kuko amasabuni bakoresha mu mishatsi si amwe narya dukunze gukoresha mu koza ivyombo canke kumesura. Yego, iyo ni intambamye ya kabiri. Iyindi ntambamye ni kijanye no kuronka abo twokorera hamwe. Kubwange ngo nari nifuza yuko nko mu kiringo c'umwaka yaba iyo ntambamye yo kuronka ikibanza n'ibikoresho bikwiye yari ihari, no kwifuje gushiramo nk'abandi bantu batanu, bakaba bariko bavyiga bongera bakora, hanyuma nk'inyuma y'imyaka 2 nkongeramo abandi batanu, gutyo ugasanga turashinze agakoperative kanaka, maze tukabandanya twiteza imbere, kuko urumva abo bandi uko bajamwo niko nabo baja kwigisha abandi. Cyumva yuko ikintu cyo kuguma tuzeyinze ku kazi ka leta covamwo. Yego rero kumbore mu gusoza turangiza, turabona urwaruka rwinshi ruriga, bamwe bavuga ati twize ubuzi bwa leta nta handi turindiriye amakiriro, ariko wewe wahisemwo kwironderera ibintu bishobora kugufasha no mu gihe utoba uraronka akazi kajanye n'ivyo wize. Kumbure impanuro woha urwaruka goba rutaritahura canke rutaratahura umugambi wa leta wo kuja hamwe kugira ngo rushobore kwironderera ubuzi, hanyuma bazoshobore kwibeshaho mu gihe bazoba baheje amashuri, impanuro batekerera nizi? Umugani sinzi ko ari umugani nuko ari umwibutsa,
nkunda gukoresha kugira ngo ndabereke igituma nereke abajene nkanje igituma bihambaye yuko kwitunganiriza imigambi bakanayishikako ngo kugikiremvu cirasheko ni ukuronka ikintu kanaka cyangwa akanyungu kanaka mu gihe kavuye mu nguvu zawe ukubira akuya kwavuye muri wewe. Rero cyane abakiri bato tutibagiye cyane abakobwa barabangamiwe cyane barirunda mu ngeso mbi kubwanga ingataro kuvuga ngo utu tuntu tudatwara n'inguvu dutwara iki dusaba iki dusaba umwete ukumirako. Rero no bahanura yuko bo kwiga kwiga ama university ni sawa mugabo bige bafise utuntu kanaka bariko bariga apart kuko kuva kuri university wize baccalaureat cyangwa washizeko na master ukacutangura azero kuvyiga wa mwanya urikura kujana étude de marché nturayiga nturabona abakiriya bazokenera iki urumva uzoba uri mushasha cyane cyo kimwe n'umuntu yabavuye mu kindi gihugu akaza gukora akantu kanaka bisaba yuko yiga bushasha. Rero no barimesha yuko bo kwiga mugabo bafise utuntu kanaka bariko bariga nta mwuga udakiza utu tuntu nadutanguye njisha udusakoshi bantwenga nari maze pedagogique amashure 18 barantwenga warakoze na stage biento ubu mwigisha ukaba uri kurafite inata nkuko mugutu tuntu turambeshejeho muri kino gihe ndashobora nko gukora rino hereni bakampa 5000 mu gihe mba narikoze iminota 5 uca wumva yuko vraiment umuntu hamwe yoronka nk'ikimusahiriza neza yoshobora kwishikana imbere. Twabonye rero kandi wazanye udukoresho dutandukanye sinzi kumbure wotwereka rero muri tumwe usanzwe ukora kugira ngo abakunzi ba Peace International TV abari mu Burundi abari mu makungu turavuga ku mugabane wa Afrika ku mugabane wa Buraya Amerika Asia Oceania kugira ngo bashore kubona bino vyiza ukora ushobora kwitunganiriza kandi bishobora kukubeshaho mu gihe ukiri n'umunyeshuri kandi wifuza yuko byo zo guteza imbere inyuma yo kurangiza amashuri yawe. Nuko rero bakunzi ba PITV ndabibutse yuko turi kumwe na Anita Ciza akaba asanzwe ari umunyeshuri wo muri kaminuza y'u Burundi akaba asanzwe ari we yikorera bino byose mwabonye yatwiganiye mwamaze kumva ukuntu yatanguje urugendo rwiwe rwo gukora bino bishobora kumubeshaho akora bitambara byo kumeza arakora ibirato arakora amaherena arasuka mu ma style canke mu bice bitandukanye mwabyumvise uko abikora ndibaza yuko murashobora kubona ibitambara akora ndetse n'ibindi bintu akora kumbure yoza aratubwira ivyari byo nico bifashe. Ego cyane akanako natanguriye ko kwigirako ico gihe twari tugwaje umuntu mu bitaro ndavuga ati reka ndakigane mbonye umuntu agemuye ndagashima ndavuga ati reka ndakigane nashimye kutagasokora canke kutagata kuko ari fondation yanje. Hama rero inyuma yaho naciye nkora ubumeze nkabwo rimwe na rimwe ubu nkaba maze kuronka no mukiriya wabwo yabushimye ariko chantier ndayigumana kugira ngo umukiriya ndamwereke ingene bukoze akanako kumeza akanako kuri diva ku ntebe ku bubati ako kumeza kaba ari kanini cyane kurushaka. Hama akanako nako ndiko ndakora muri kino gihe sindakamara nikahera kazoba kameze uku. Rero igitambara cyako nako cyo kumeza kizoba ari igitambara ciramvuye bivanye na forme y'imeza ndetse na forme umukiriya yipfuje gushikako. Hama akanako nako ndiko ndiga muri kino gihe hari umuntu yagashimye ndavuga ati mbwiriza ho kiga kugira ngo anshorere. Hama akanako kari akantu ndiko ndiga sako ndiko ndiga akakara akantu umuntu yarantumye akantu ko gukora ko gushiramo telefone sous forme y'ututuntu yari yabonye tumeze uko. Hama apari y'ivyo ndakora amahereni naberetse yuko nshobora gukora amahereni mu nyuzi ahasigaje gushirako agakrochet kajya akantu kinjira mu gutwi niko nsigaje gushirako. Apari y'amahereni y'inyuzi ndakora amahereni mu tudede navyo binsaba udutsinga bikansaba n'utudede rimwe na rimwe bikansaba na core kugira ngo nshobore gufatanisha hama ntituveyo aya yose nayo nakoze. Hama utwo tuntu tw'utudede bivana na forme y'umukiriya yashimye
turabona yuko rimwe ryari umuzingi akanako kararehutse. Tutibagiye kandi yuko dushobora gukora amahereni mu gihe nk'umukiriya avuze yuko ihereni kanaka ryamucikanye arashobora kuzana tugasubira tukarifatanya. Apare y'utudede, inyuzi, turakora n'amahereni mu twuma bivana n'ivyo umukiriya yipfuza. Nta birato byo washoboye kuzana canke ni kuri commande? Ibirato nkunze kubikora kuri commande ariko narifise amafoto yavyo. Yego, rero mu kurangiza kino kiganiro cacu akajambo kanyuma wobwira abakunzi ba Peace International TV abadukurikira baturuka mu bihugu bitandukanye ico wumva bogufasha, kumbure na nimero ya telefone uwo yifuza yuko uwo mukorera akantu, uwo yifuza ko uwo musuka kugira ngo ashobore kugutora vyoroshe. Ego cyane, icyambere uwo yifuza kuntora vyoroshe namandi ku murongo uko bishoboka kose, no mwijoro ndaza ya ma connection ni 60 65 32 33. Iyo niyo nimero nkoresha haba kuri WhatsApp ndetse no kuri nimero isanzwe 62 65 32 33. Hama akamonotera abanywanyi b'iyi TV noshima yuko uwo bishobora yofuma sanga inbox, ndazi yuko ubwizigirwa buriko buratakara muri kino gihe, yo sanga inbox basa kantiza umutahe kanaka kugira ngo nshobore kugura ibikoresho, hama nshobore kuronka n'ingene ndonka place, hama tukagiranira n'urwandiko, hanyuma nkazomusubiza amahera uwo mutahe anguranye. Hama uvyipfuza nawe nimba vyamushimishije yovuga tujya mwana tumutera intege, nukuri ivyo bari vyiza cyane kuko ukunyene baba ko banterera niko nanje nipfuza gufasha abandi ndetse abo twigana ndetse n'abandi bipfuza kumenya umwuga noshima gukorana nabo. Reka rero ndagushimire cyane Anita Ciza kuba mwashoboye kuduha akanya mukatwiganira byinshi mu mpano mufise. Twizera yuko n'ikindi gihe nitwabatumako kugira ngo tuganire ku bindi bijanye n'iterambere ry'igihugu muzoshobora kwitaba akamu kacu. Mwakoze cyane namwe, ndabashimiye gose. Nuko rero bakunzi ba PITV mari kumwe na Moses Angelo, tikumwe na Ciza Anita, umunyeshuri wo muri kaminuza asanzwe akora byinshi, mwamaze kumva byinshi akora. Reka rero dushigikire impano z'urwaruka mu kuziterera mu kuzifata mu mugongo kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere. Mari kumwe na Moses Angelo, bye bye.